Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri irya minsi aho abigishwa bari kumwe nawe mu bugarire, Yezu yababwiye ati: umwana w'umuntu azogwa mu minwe y'abantu, bazomwica, no ku munsi ugira gatatu azozuka. Abigishwa birabababaza cyane. Bahindukiye i Kafaranawumi, abatoza kori baza kubwira Petero bati: mbega shobuja ntatanga ikori? Ati: araritanga. Petero asubiye imuhira, Yezu amusanganiza kumubaza ati: Simoni, uvyiyumvira mwiki? Abami bo kw'isi batoza abandi kori, abana babo canke bakavantara? Simoni yishura ati: bakavantara. Yezu aramwishura ati: noneho ga abana bakabaye bararekuriwe. Mugabo kugira ngo ntidutirimutse abo bantu, genda kuraba ku kiyaga, ifi ya mbere ufata uyugurura umunwa, uza kuyisangamwo istateri, uheze uyijane kuntangira ikori, kandi nawe witangirire iryawe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Amajambo y'Imana mu gisomwa ca mbere, turacari mu gitabo ca kabiri c'amategeko, le livre du Deutéronome, canke igitabo cyo gusubiramwo amategeko. Kuko twabizirikanye mu miseze tugitangura kwizirikana, tukabona ko ari igitabo caho hari amajambo n'ivyo bitira Musa, afasha kuzirikana ivyo Musa yashikirije igihugu c'Imana, kugarukana cane cane kuzirikana ku nsezerano, kuri ya mabwirizwa 10 nk'inzira y'ubuhigwe. Tugerageze kuyazirikanamwo uko umukama nawe atubwira ubuhigwe. Muri iyi si aho hanze, ibintu vyose biza umenga nivyo kudukoka, bitwereka yuko bituzaniye ubuhigwe, bituzaniye kumererwa neza, bituzaniye amagara meza, bituzaniye amatungo, bituzaniye iki? Guhigwa. Reka umukama nawe ajemwo atubwire, nawe dusubire tuzirikane inzira y'ubuhigwe bwiwe. Kuko nkako kuguma twuza ivyo bintu vyose, tuguma tuyoragura mu makuru, mu binabiriya bihita ku marezo sosio, vyo hakwa gucanganya umuntu, ugasanga arahavuye aribagira inzira jana. Muri bukawa muririmbyi wacu Lokata wa mukunzi w'isamirizi, hakarembo yigeze uvuga ati: nacanganyikiwe. Nacanganyikiwe. Uyu munsi niyo mvuga umenga yaraje mu Kirundi na hatari Kirundi. Mutamba wacu sinzi ko yodufasha kuza turatora Kirundi neza. Ngo pati ngo birancanga, sinzi ko ari Kirundi, ngo birancanga. Hari igihe ushobora gusanga umenga no mu buzima, kubera ibintu byinshi tubamwo, urugendo rwacu rugasuka ibintu byinshi, ibiryoshe n'ibibabaje, ibisosa n'ibirura, ugasanga kumbure haragira igihe umuntu akibaza ati: ndiko mvahe njahe? Ni igiki coha isiguro nziza, kanovera keza ubuzima bwanje? Turumvise rero ingene ijambo ry'Imana uyu munsi ribitubwiye, ribisubiramwo, rituzirikanisha riti: ntujuragirike, wame wibuka ko inzira nimwe, niyo gukunda umukama wawe ukamukorera. Nivyo kumukunda tukamukorera navyo bisigurika gute? Ijambo ry'Imana ryacira ibivuga no gukurikira ya majambo yiwe y'isezerano, ya majambo 10 bitwita kandi ngo amabwirizwa. Iyo tuvuze ko ari amabwirizwa, tuca twumva umenga n'uruntu ruturemereye. Amabwirizwa ngo aremera nk'amabuye, mugabo ko n'Imana yavuze ngaho iti ngo yaratwihambiriye ko mu rukundo rwayo. Hamariho akantu gafatiye muri za ntege nke z'umuntu, z'ukumenga ingingo y'Imana hari aho tuyumva
nk'ikintu dutegerezwa kwihambirirako. Ni hamwe kandi na Yezu agira ati ngwerega ngo inzira ijana mu gaheza n'inzira y'ikirari riguruguruye kandi umenga iroroshe, abantu bose barisukayo mu buryo bworoshe, atari inzira ijana hariya mu buhigwe wamusanga umenga n'inzira idusaba kwitanga, n'inzira idusaba kwirengera, n'inzira idusaba kwihambirira, kwemera by'ukuri ingingo y'ukuri y'uko ishikana heza. Ijambo ry'Imana rikagira ngo Imana yarabihambiriye ko kubera urukundo yakundanye n'abasokuru banyu, igaheza ikaguma irubabonamwo. Ingene Imana yatwihambiriye ko mu rukundo yadukunze muri Yezu Kristo, ikamira ikwiraturabira muri Yezu Kristo. Natwe ubuhigwe bwacu bwama butangura igihe tumenye kwiraba mu Mana, tukiraba mu Mana ya Yezu Kristo, umukiza n'umucunguzi wacu. Bene ico gihe si ukwirabamwo gusa, si ukwiyumvira ico turi muri Yezu gusa, tuba turiko turamuhamagara mu mutima wacu. Burya hariho kuraba kuri kune kuri gutanu. Twoshira umuntu umwe ngaha twese tukamuraba, Salvatore akazana na Rogisera akabaza umwe ati wabonye iki? Zo kubwira ati afise urutwe rupanze ukuntu, amahereni amatwi yarayatoye arayamara, ubundi akabona amaguru, ubundi akabona iki. Biravana. Burya hariho kuraba, hariho n'umutima uraba, hariho kwihweza n'umutima wihweza, hariho kumviriza n'umutima wumviriza. Ukwiraba ukatagerageza gutahura isiguro y'icuri mu Mana, ukiraba muri Yezu Kristo, muri wa muntu anywanye neza n'Imana. Ijambo ry'Imana rikatwereka yuko rero kugendera, nogira nti ubwo rukundo rw'Imana runyegeje nk'ubuhigwe bwacu, ruseruka runyegeje muri ajya amajambo 10, ajya ijya nzira ujya muhora udushira ku Mana. Nico gituma ari ukumenya kuyihambirirako, nukumenya kuyihambirirako. Ariko kandi umukama yaciye abandanya abisigura mu ijambo ry'iwe akagira ati sugwe twerekeza gusa ku Mana, kugwerekeza kuri abo bantu bose womenga nta teka rinini bafise. Imana icisha ku nzira y'ubuzima bwacu. Aba ijambo ry'Imana ryavuze mu yindi mvugo ngo niba buranira imfuvyi n'abapfakazi, abo bantu kuza turabitondako, naho baba bagorana. Abantu bagorana kandi birumvikana. Nawe waguma umupfakazi amere nk'ufise umugabo wiwe, hariho ibintu byaparanganyiwe. Imfuvyi ntiyomererwa neza nk'umwana wo kwa president, ntibishoboka. Akavantara abo bantu bose kumbura uwamusanga umenga, tubona umenga ntateka bafise. Imana ikatubwira iti abo n'abana banje, kunkunda utagira urukundo rubiyumvira neza, naho baba bagorana, hariho ahantu utaba urashika mu rukundo rwanje. Duca twumva yuko inzira y'ubuhigwe nijya nyene heza tubwira. Imwe abwira wa musore aza yiruka mubaza ati mbwira inzira y'ubuhigwe. Abasore n'abigeme baba ariko bariyumvira, baba ariko bararota ubuhigwe. Yeza akamubwira ati kora amabwirizwa, unkurikira, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyene. Twe rero gucanganya ikigwa, dusubire turabe natwe ubuzima mu byo turimwo. Ubwo harumvikanamwo ubwo dukunda Imana, ubwo kandi harimwo n'ubwo rukundo rw'abo bantu Imana yashize ku nzira y'ubuzima bwacu. Umukama dufashe kugira ngo bene ubwo rukundo twame twumva ingene turutwara mu by'ubuzima bwa misi yose. Cyo gituma mubona na Yezu womenga n'umuntu w'Imana, koko w'Imana rwose, ntikibuza yuko uko kuba ari umuntu w'Imana abiserura mu gukunda abandi.
uko gukunda abandi saboro gusa akavyagura no mu gukunda ivy'Imana ivy'ingoro y'Imana no mu gukunda igihugu ciwe aratanga ikori aratanga imperezwa. Biratangaje ingene twumva ko Yesu atanga ikora agatanga imperezo, kandi abo nyene yabajije Petero, jewe ndi mu nzu kwa data bantoza ko gute imperezo yo mu ngoro kwa data? Ijya ni ingoro yanje, ntikivyo yagombye kubabwira. Bwana nk'ubu uri mu nzu bakabwira bati tanga ikori ry'inzu yawe, utagira uti niyo upangishije ukuramwo amafaranga. Mugabo akagira ati kugira ngo mu rukundo dukunda Imana tugwereke n'abandi ntidutubatirimutse, reka genda utange ikoye nanje uri ntangire. Kumva yuko muri ayo mategeko meza yose y'igihugu dutegerezwa kuyitabira. Hari yuko mu muntu akagira uti bitange neza uko bitegerezwa, gwerega pati ngo baca baja kubijya ngo nabo nyene barabinyuruza. Oya, ntucugira nkabo, we bigire kubw'icubahiro ufitiye Imana, bo bazomenyana n'Imana ya bazomenyana n'Imana nihagera. Mugabo we bigaragaza mu bwa mbere icubahiro ufitiye Imana, suko umuntu abaye mubi kuca wemera nawe kuba mubi. Yego niko kandi bikubuza gukurikirana yuko ivyo watanze ko by'ukuri biriko birakora ico vyatangiwe. Hari n'abantu bakurikirana ivy'igihugu banka yuko turunguruka ngo tumenye ingene ibintu vyacu bikora. Kumva umenga ciye agomba kugukubita gakoni ku maboko canke ku munwa kuko wavuze ingene ibintu vya biriko birononekara canke binyuruzwa. No ngaho nukutumva neza yuko ivyiza vy'Imana ni vyiza rusangi, ni vyiza rusangi, kandi ni vyiza yuko abantu bumva yuko ubuzima basangiye babukurikiranira hamwe, atari kugira ngo gusa abantu bace bagiranira nabi, mugabo kugira ngo ibintu bigenze neza abantu b'Imana bose bamererwe neza. Bamererwe neza. Hari abuza wumva iyo umuntu abajije ati hagaca nk'umenyesha makuru akagafurura akagira analyse bagaca bagira bati uyo ntakunda Barundi ntakunda igihugu. Oya, yakubwira ibintu niyo bikubwira nabi nivyo, mugabo akabikubwira neza, byakire neza, birashobora kugufasha kuba mwiza. Mbere uri umukristo nabe bikubwiye nabi urumva uti mugabo harimo ijambo rigize ico rimbwiye, reka je nifatire neza ibibi yashotse gushiramwo n'akazi kiwe, ukikurira mwineza yawe ikakugira mwiza, ikakubaka, ikakugwiriza ubuhigwa imbere y'Imana. Burya ibintu byose nukungene natwe tuba duhagaze imbere yavyo. Hari ibintu igihe dukorera inyungu rusange y'abandi, abandi bagize bati bimeze gute, ntucuvuga uti muriko murashaka kuraba ku isahani yanje. Oya, ni isahani dusangiye twese, ni isahani dusangiye twese. Mwari muzi ko ngaha muri Radio Maria hariho abantu baza kudusuzuma yuko ibyiza rusange mutanga ko tubikoresha neza. Kwiga kugutwi pati tubwire n'igikorota ucaruye. Kuko si vyiwanje, kandi nivyo haraho menga biragushize mu ruhagarara, ariko ni ikintu ciza kigufasha kugira ngo ko murazi ko abantu twimenyera. Kujya rero harabo tubona bakerebuka hageze gutoza ikori, reka abandi bakerebuke hageze kukubaza ingene warikoresheje. Uraryoherwa pati uraryoherwa bariko baratanga intano ya Radio Maria, mugabo reka kandi bakubaza ingene yakoze. Ineza rusangi tugaca bugufi nk'abariko barayikoreramwo mukama, atari abariko barayironderamwo, ahubwo bakarondera ineza y'ubwami bw'Imana, bakarondera ineza ya bose. Aho hantu hariho ikintu cy'urukundo rw'Imana, niko gukorera benshi, niko gukorera umukama, bikava kuko umukama uriya aninahaye mw'ijuru yarashikira ubuhibwe bwiwe, kagira ati ico mugomba kunkorera rero
gikorera abantu banje, kuko jewe sindya ibisabisho byanyu, sindya ubutumwa bwanyu, jewe nande sinsonza, sisinzira. Bigirira banje bagisonza, bakinyotegwa, bagikeneye agatoro, bagikeneye umuyaga nkuba, bagikeneye amazi, bagikeneye agasukari, bagikeneye akamusiteri karekare, bagikeneye utunaturiya twose. Ni byiza yuko urukundo dukunda Imana duheza tukabona tuti nta handi hari termometre yago, ni mukunge ni dukunda aba bantu nyene Imana yadushize iruhande. Hanyuma kandi Imana yadushize iruhande kugira ngo tubakunde neza, turategerezwa kuvyumviririza hariya mu Mana. Ntibibi vy'amakaprice, ntibibi ibintu vy'amasantima gusa, ariko rukaba urukundo efficace runinahaza Imana mu bandi. Dusaba Mukama kugira ngo uko tuza turumva amajambo yiwe bize biraduhingura, bituvyaremwo uwo muntu nyene akunda Imana kandi akabiserura mu rukundo ategerezwa gukunda abo bose Imana icisha ku nzira y'ubuzima bwiwe, bihereye na cane cane kuri abo nyene barunyotewe gusumbya abandi. Amen. Amen.